Monnaie électronique, ihera rya electronique. Iki ni ikiganiro wari uzi kuri Bookimuntu Global. Jewe nitwa Desire Barengayabo. Wewe uguye kuri no channel ubwa mbere nkwibutse kugira subscribe, kumbure bishatse ugire like hama wongere usangize n'abandi kino kiganiro. Ubuzima n'imibereho by'umwana w'umuntu bizirikiye ku ifaranga. Rirarondegwa hose no mu mfuruka z'inzu. Twese turarira kandi amarira yacu yumvikanamwe amajambo avuga ngo amahera yarabuze. None yaburiye hehe? Amahera yagiye hehe atarabura yava hehe ko tuyarondera uko buke uko bwije? Bamwe bakayarondera hasi no hejuru mu kuzimu bakimba bakoresheje amasuka, amasipiri n'amamashini atandukanye. Bagacokera bakinjira mu vyobo, bakinjira amametero n'ayandi baja mu kuzimu, bacukura barondera amafaranga. Tuvyuka buri gitondo turondera amahera, tukirirwa tuyarondera, abandi tukarara tuyarondera. Igitangaje muri twebwe nta wemera ko yayaronse. Ibi vyose bitegwa n'agatima ko kwikunda no kwikwegera ko hamwe no gukunda amafaranga cyane. Ibi vyiganje mu mitima yacu hafi ya twese muri kino gihe. Amahera tuyemera muri kahise no muri kazoza, akobo ntitwigera twemera ko tuyafise. Umuntu yemera ko muri kahise yigeze kuba afise amafaranga kandi menshi, washima akayavuga n'igitigiri akerekana n'inzira yari yarayakuyemwo, agatanga n'ivyizigiro vyo muri kazoza, yerekana ko afise ivyizigiro yuko ejo hazoza zoronka amafaranga menshi, ariko no munsi ntiyigera yemera ko yafise. Niko vyama kuri buri kiremwa muntu. Abayaronse ntibemera ko bayafise, bemera ko bari bayafise canke ko bazoyaronka. Kuki uno munsi twebwe tuyahakana? Amahera atera kaga abayafise naho abanezereza. Nivyo amafaranga atanga icyubahiro, atanga n'umunezero. Amafaranga atuma uyatunze ku rwego rwo hejuru afatwa nk'incabwenge. Ijambo ry'umukene rifatwa nk'iryuzuyemwo ubujuju bwinshi, ukutiyumvira kugira kure. Ariko iry'umutunzi ryo ryose yovuga rifatwa nk'iry'ubwenge. Ijambo ry'umutunzi rifatwa nk'ijambo rikomeye cyane kandi ishingiro ryo kwiyumvira. Umutunzi avuze ijambo barakoma amashi, bagatwenga, bakanezerwa, bakaryubaha, bakaritinya kandi bakariyaga hirya no hino. Kuko ijambo ry'umutunzi uko riba riri kose ryemegwa nk'iry'umuntu w'umunyabwenge. Nta umengo nta munyabwenge w'umukene ashobora kuboneka. Niyo umuntu avuze ijambo avuga ati washima ko iri jambo ari ry'ukuri. Na Jeff Bezos yarabivuze, Bill Gates yararivuze. Abo bose baba nk'ishimikiro canke icitegererezo cy'amajambo avugwa nk'ay'ubwenge kubera ko batunze, bafite icyubahiro mu mafaranga yabo. Ariko ayo mafaranga twese na cyane cyane mu bihugu vyo muri Afrika ntituyemera. Ariko kandi amafaranga atanga icyubahiro. Umuntu yizigirwa kemegwa mu kibano kubera ko afite amafaranga. Impamvu nyamukuru ituma abantu tutemera amafaranga. Amafaranga afise akaga gakomeye. Ako kaga ubuhinga butegekanya ko karandurana n'imizi. Nta muntu azoba gitungura unoti cyangwa igiceri. Kandi ivyo ntibizoba bikiri ngombwa mu vyo gusuma, kudandaza, kwiyunguruza, guhemba n'ibindi. Ibi bizoshoboka ubyihera rya electronique. Umwana w'umuntu atezwe imbere n'ibibazo, ingorane zitandukanye. Iyo umuntu ahuye n'ibibazo bikomeye kandi biteye ubwoba, ibi bibazo abara amarembo yo gutangura ku buvumbuzi butandukanye bumushikana kure, bimushikana hirengeye hasumba aho yarasanzwe ari. Ibihugu bikomakomeye ku isi no munsi biteye imbere vy'Iburaya, Amerika hamwe n'ivyo muri Aziya, nta kindi kibiteje imbere. Ni ingorane, ibibazo bitandukanye vyagiye birabishikira, intambara zibiri z'isi yose, imiyaga iteye ubwoba hamwe n'imyuzurire itandukanye. Ibi vyose bicisha ubwenge buhanitse ababa muri ivyo bihugu. Kuba umugabane wacu wa Afrika usa nkaho udateye imbere cyane ugereranyije n'indi migabane, nuko atabibazo bikomakomeye biteye ubwoba twahuye navyo gusumba iyindi migabane. Uko umuntu arushiriza guhura n'ibibazo bikomakomeye, niko arushiriza kwiyumvira ubuhinga bushobora gutuma ivyo bibazo bihunga. Ubusuma kuko utunze amafaranga, gucibwa imitwe n'ibindi. Ibi ni ibibazo bikomakomeye by'umwana w'umuntu yagerageje kwiyumvira gutorera umuti. Umuntu ntibizoba bikiri ngombwa ko atunga amafaranga mu buryo bugaragara. Byose bikemurwa n'ifaranga rya electronique. Ihera rya electronique ni agaciro mu mahera ashinguwe mu buryo bwa electronique, ni kuvuga amahera mu biharuro bishinguwe mu mamashini. Ibi bishushanya izimanganywa ry'inoti n'ibiceri. Amafaranga abantu babitse mu ngo zabo canke mu banki azovunjwamo amahera electronique. Hategekanijwe kuzokoresha ikarata yitwa carte de crédit. Umuntu azoba afise ikarata imuranga irimwo umwidondoro wose nk'akaranga muntu. Iyo karata niyo mafaranga yiwe. Monnaie électronique hamarishigwe ku buhinga bwa none bwa informatique, ku buryo atanu wogira agatima ko kwiba iyo karata kuko ntaco vyo mumarira. Ni ikarata izoba ire informatize ku buhinga bwa none
kuri buri muntu wese kandi ku giti ciwe bwite. Ni ikarata izoba irimo dosiye yose ya nyeneyo. Iyi karata igutakaranye uzoyitora nta kizomumarira na gito kandi uzocuronswa iyindi bukwi na bukwi. Impamvu bizoroha nuko uzoba ufise ibiranga inomero zawe muri code internationale izoba ihari. Iyi karata iryo faranga electronique uzokoresha aho hose uzoba ukeneye amahera ari ukugura, ukwiyunguruza, uguhemba n'ibindi. Uravye uko iyo karata izoba ikozwe izoba imeze nka kumwe kwa diskete y'ikinyabwonko, kuko amakuru yose aranga nyeneyo azoba ashinguwemwo. Ibikuranga vyose n'ivyo utunze vyose bizoshigwamwo. Uzoyikoresha aho uzoba ugeze hose no mu mahanga, kuko rizoba ari faranga rimwe ku isi yose, niko bitegekanijwe. Akazi k'abavunjayi muca mwumva ko kazoba karangiye. Ibi bisobanura ko isi yose izoba yabaye nk'igihugu kimwe mu bijanye n'iterambere rihanitse ry'itumatumanako. Hazoba hariho ikinyabwonko kidasobwa mu guharura. Iyo mashini izogenzura ikibazo c'ubutunzi cy'igihugu cyose kiri kuri uno mubumbe. Hamwe baratanguye kwemeza ko iyo mashini iherereye i Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi, igisagara kizwi nka Quartier Communauté Économique Européenne, igisagara ahanini kijejwe ivy'ubutunzi mu bihugu vy'Iburaya. Iyi mashini ni nini cyane ku buryo yuzuye mu nzu igeretse gatatu kose. Uyu ni umugambi w'ibihugu bigize umuryango wa Union Européenne. Bitegekanijwe ko iyi mashini izokorana n'ibihugu vyose vyo kw'isi mu nteguro nshasha isi yose itegerezwa kugenderako mu bijanye no gutumatumanako, amabanki, urudandazwa hamwe n'ubutunzi. Ahanini umugambi nyamukuru ni uguhuza isi yose mu rudandaza. Buri mudandaza wese azohabwa inomero yiwe kw'ifishe izoba yabigenewe yo gukurikirana ko uko uzohora utanga ikori. Iyi fishe ni izohora yerekana inomero y'umudandaza mu kigo c'amakori n'amatagisi n'amadwani. Umudandaza iyo bishitse akarangura ibicuruzwa hanze, ivyo bicuruzwa bizohora bica bishigwa ku iyo nimero bigere kuri za douane, ku buryo bitazoshoboka ko bijabukuru bibe biciye mu zindi nzira za fraude, kuko iyo mashini izogaragaza izogaragaza ko harenganye ibidandazwa birishe canke ko bitarishe. Nta muntu numwe azoshobora gutunga amafaranga ngo leta ntimenye uko angana. Igihugu icari cyo cyose ayo mafaranga azoba abikijwemwo. Umudandaza n'umuguzi bazohora baje imbere y'utumashini bise ngo ni appareil de fraîcheur électronique canke enregistreur électronique. Umwe wese azoshiraho ikarata yiwe hama ubutunzi bw'umwe wese buboneke. Hazoba hari ibisabwa wandika kugira ngo amafaranga runaka arungikwe ku mudandaza gutyo gutyo, yaba waguze canke wagurishije. Nta numwe azoba afise amafaranga mu ntoki. Hazoba ari ama electronique gusa mu kanya nkako gukubita urugohe amahera azoca ava kuri konte y'uguze ace yimukira kuri konte y'ugurishije, naho abo batazoba bahuje amabanki. Ibi bizokorwa umuntu atarinze kuja gutonda ya mirongo miremire ku mabanki no kuzuza umukimba w'impapuro. Oya, ibi ntizoba bigikoreka. Utwo tumashini tuzoba tugwiriye hose ku buryo uzoshobora kugakota canke kugatira canke kukagura ukagatunga nka kumwe utunga telefone bisanzwe. Aka kamashini kazora karungika bwa muravya makuru muri ya mashini nini inayiheze yemezwe bukwi na bukwi ibikozwe n'uri ko aragakoresha. Nta uzodandaza canke ngo agure mu bundi buryo uretse ubwo. Hamwe iri faranga rya electronique ryoshoboka rizotuma atabusuma mu matagisi no mu makori busubira gukorwa. Nta mudandaza azoshobora guhisha agaciro k'ibicuruzwa n'imitungo yiwe. Nta musuma yiba ubutunzi bwa leta azoba corohewe na gato. Abo bose bahora bikorera mu isanduku y'igihugu nk'abakora mu mifuko yabo bwite bakitungisha mu buryo butazwi buyobeye, mu gihe leta iba irikiranigana n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi. Aho bose bazoba bafashwe mpiri. Ikibazo ca fraude cyo bagitorewe umuti mu bihugu byose vyo kwisi. Hari abantu bitungisha cyane ibihugu vyabo bigahomba kubera gucisha ibidandazwa mu nzira za magendo. N'ikibazo c'umutekano w'ingenzi haba mu kirere, hano ku butaka canke mu mazi kizoba gitorewe umuti. Nta muntu azokwikanga ngo havahura n'abambuzi ngo bamusahure. Jewe ndabibonamwo n'umutekano w'igihugu muri rusangi. Impamvu nuko buri gikorwa cyose gikoreshwa amahera kizoba gifise aho kigenzurirwa. Bizoba bigoye gukoresha ihera mu bintu bitemewe n'amategeko, kuko vyose bizoba bifise aho bisuzumirwa, bibaye ngombwa bikanaburizwamwo iyo bitemewe n'amategeko azobagezweho ico gihe. Aha niho tugana. Ubuhinga n'ubushakashatsi bugerageza guhindura isi ugutandukanye nuko tuba tuvyiteze. Isi yuzuyemwo abantu bafise ubuhinga butangaje, bararabiyumvira uko bahindagura ibintu. Isi yo muri kahise itandukanye n'iyubu. Isi y'ubu izoba itandukanye n'iyo muri kazoza. Ahazoza h'amafaranga hatubikiye byinshi. Gumana na Bookie Moon Glow naho butaha.
jewe nitwa Desire Barengayabo.